mu minsi heze twabonye video ugenda ujugumira ugwaye cane, nyine nashaka ndakubaza numva ukuntu umeze ubu. Biraryamye mw'ijoro. Jugumira uryamye? Ego mw'ijoro abo tuba turyamanye nabo nyene barabibona. Mugabo nturiko urajugumira? Kandi nanje bifashe n'iciro rirahera. Barakuvuye? Abo turi kumwe nyene baragize nyene kuko babonye ari ibintu bidasobanutse, baramfasha nyene uko bashoboye kunsengera. Narabonye ufise umuti ariko reka duhere ngaha. Hano mubona bariko baramubwira ngo atambuke barabe ukuntu ameze. Uyu ni uwusanzwe abakurikirana kuri ofisi. Numva hose atangorane vuga cane buya wumvije numva atangorane. Okay, ubu wakuronderera kandi kazi wakora canke ngo ushaka gutaha? Uwo kurondera akazi ugakora canke umva ubanza gutaha? Numva ashaka kubanza gutaha. Muramuvyumva? Ariko atambuka neza, murabibona. Hano naho ariko arakora akazi k'isuku, muriko murabibona. Akana navuga ngo je sindi umusazi ndagwaye gusa, urumva bamuvuga ngo n'umusazi nawe ati jewe. Urumva bagomye kumutera urushinge rw'abasazi aranka. Umuntu uvyeyi mu bitaro by'abasazi, kuko abasazi nibo baba bameze kurya nyene. Urumva bagombye kumutwara no mu bitaro by'abasazi, aravyanka kuko mu by'ukuri ntiyari umusazi, aravyanka. Ariko arakora isuku mu nzu. Uwo ni Liyese muza agenda arajugumira. Murabona yuko ibintu bimeze neza. Iki ni ikintu nishimira rero, iyo twageze ahantu nk'aha umuntu tuba twamukurikiranye tukabona ko ikibazo ciwe kigeze ku mpera, uko ameze bikagaragara. Iki ni ikintu ciza cane gose, je biranezereje. Ariko arakora isuku muramubona. Ariko rero tugomba dukora ikiganiro gikomeye cane. Ikiganiro tugomba tugire kirakomeye, bantu munkurikira mucyumvirize neza. Ku murongo wa telefone waganiriye ibintu tuganiriye, si ibintu bisanzwe. Wewe mu basazi nawe urimo? Warasazi nukuri kwari kugutwara mu ntuvyeyi mu bitaro by'abasazi, kuko abasazi nibo baba bameze kurya nyene. Ariko arakora isuku neza. Uwo ni Mugisha Liyese muza agwaye. Inyuma y'aka video niho ngomba nce dutangira gukora ikiganiro nawe ku telefone. Ikiganiro twakoranye iminota 10 ningahe irenga iminota 15 ndakeka. Karakoropa, karakaraba, karakubura. Ngo ryango wano ntavuze uruganda ingo hano. Urumva aramuhamagaye ko ashobora gutambuka ubwo nyene biko biraza. Yes, ikintu cyiza cane. Murabona ko ariko arakora isuku hariya, arakora isuku, ariko arahanagura hasi. Ni ibintu vyiza muri make, murabibona namwe. Nuko Imana ihabwe icubahiro. Ndashaka rero abantu banje bakunzi munkurikira, harya baricaye, urabona ko baricaye. Nuye yicaye yambaye ishati ya karokaro,
niyo video babanje kumpa ndavuga atoya iyo ntikwiye banza mu mumpe video ariko aratambuka ariko arakora n'akazi mbone ko yakize nuko aha rero twashe tuganira ku telefone twamaze umwanya munini tuko turavugana gushika naho amwibwirira yuko akomeye atakibazo afise ariko ikibazo ngiye kuhasanga nico muza kumva namwe ubusanzwe iyo wisabiye gutaha ni wewe wirihira itike iyo ukize ugasaba kuguma ukora barakurunyiha ku kazi iyo atari wakwirukanye urumva uririha itike yo gutaha nanje namubajije niwe yavyisabiye ariko hari ivyo mugiye kumva ngaha mu kiganiro atangiye mvugana kwanza nawe nongera ndamusaba uwo asanzwe abakurikirana ajya kuri ofisi aba bose twaganiriye umwanya munini. Okay, nguru ni muvugane. Sava. Allo? Amakuru yawe meze neza? Buke. Urinde je muvugana nitwa Daniel Mugisha. Uranzi? Nanje ego nanje ndi Mugisha Lies. Mugisha Lies meze gute? Ubu ni Mitende. Ahubwo ni sawa nuvuga neza. Niyo mpamvu mvuga ko ari Mitende ntabwo birahera gose. Ego. Ubu bimeze gute none? Biruko nyene. Mu minsi heze twabonye video ugenda ujugumira ugwaye cyane nyene ntaka ndakubaza numva ukuntu umeze ubu. Ubu ni Mitende kujugumira njugumira ndyamye mwijoro. Ujugumira uryamye? Ego mwijoro abo turyamanye nabo nyene barabibona. Mugabo nturi kurajugumira. Kandi nanje bimfashe n'itiro rirahera. Barakuvuye? Abo turi kumwe nyene baragize nyene kuko babonye ari ibintu bidasobanutse baramfasha nyene uko bashoboye mu kunsengera. Narabonye ufise umuti ariko ujya muti iyo ndawushizemo ntanguye kujugumira biramera nk'ibigabanuka ariko ntabwo bigabanuka gose. Ubu urashobora gukora akazi none? Akazi kubera ko ntabwo ndakomera nari nasabye mbanze ntahe kuko ibyo ngwaye ntabwo nsobanukiwe. Ntushobora gukora akazi? kuko amavi nta nguvu arajamwo. Ego nakubajije ntushobora gukora akazi none? Oya uko mbona meze n'ukuri nta kazi ntushobora gukora kandi dukora murabizi ko akazi no dukora duhagaze umwanya munininya. Kubera ko ntabwo ndakomera kandi n'ivyo bimfata mwijoro uwo muti ninawubura bishobora kandi kongera kugaruka. Aho uri bakubwira ngo iki? Ntaco bambwira. Urababaza? Sawa. Uwo guma ku murongo umpereze uwo muri kumwe ngaho muhamagare. Kandi wowe ntugende ugume ngaho. Uwavugira yitwa nde? Okay. Uwavugira yitwa nde? Nitwa Karire Imeride. Nitwa Karire Imeride. Karire uyu mukobwa ubu ameze gute? Jeto kada muraba ameze neza. Nawe kandi namubajije nabwiye kumva ameze neza. Hama ndamubaza nuko mbona menga utambuka neza uravuga neza. Mbona ukomeye turashobora kukuronderera akazi canke ushaka gutaha. Aca arambwira ati jewe ko niyumva je numva nshaka gutaha nta kandi kazi shaka gukora. Niyo nyishu yanyishuye namubwira ati okay nta kibazo.
rero ushaka gutaha nta kindi ndi bwishure office ndababwira ko ushaka gutaha hama ndishura ko ashaka gutaha none mubigenza gute iyo umuntu agomba gutaha ngaho iyo agomba gukora ashaka atagomba gukora bica bigenda gute iyo atagomba gukora bivuye kuri we niwe yirihira itike kubera niwe aba yabishatse ariko hari madamu yabishatse ko agenda niwe amurihira itike iki nicyo nagomba kumva gusa nta kindi sawa urumva namubajije wewe icyo ashaka avuga ngo ashaka gutaha ndamubwira aho ntaco bakubwiye abwiye ko ataco mwamubariye niyo mpamvu ndamuhamagaye ubwo rero muri kumwe ariko arabyumva ariko aranyumva pe Liese wavyumvise ukuntu bimeze none wowe uririhira itike yo gutaha canke uremera bakuronderera akazi kumva babikubwiye ngo bakuronderera akazi hanyuma nivyanka tuzongera tugukurikirane tunakuvugire mugabo ubandanya akazi mu gihe waje gukora mbe waravuye mu Burundi ryari navuye mu Burundi muri December uku kwezi kwari kwa kane itariki zingahe ukwezi n'umwaka muri 2025 itariki 21 z'ukwa 12 21 z'ukwa 12 2025 ego ubwo warumaze amezi yangahe gusa ane yaraheze amezi ane niho naciye ntangura gufatwa ndaremba none ntiwumva ko bashaka ko wewe ubandanya akazi niyo byiza ugenda ku kazi hanyuma nivyakunanira tuzoheza tugufashe n'ubundi tukuvugire kandi nabo bazogufasha batagufashije twe tuzokuvugira mugabo byiza baje ku kazi ariko mugo nimba ugomba gutaha akaba ni wowe uvyishakiye urariha uririra itike ntugorane ikibazo ni kimwe ni ukubera ko nivyongera kumfata bazoca bavuga ngo nivyo ndiko ndigisha ega n'ubundi ntabwo bigeze bemera yuko nari ingwaye baguma bavuga yuko arivyo ndiko ndigirisha no gukubitwa narakubiswe kwigirisha abantu bose abantu babona barafise amaso ari kwigirisha babibona bamwe baravuga ni kwigirisha abandi bakabona ko ugwaye wewe rero ariko ndashima uyunya tuvugira kweri we yarabibonye ariko abandi bakorana ntabwo bigeze bavyemera rero ikibazo gihari nuko bishobora kuja ku kazi bikongera kandi bikamfata bakanzana ugaca usanga bavuze ngo nta kazi ngo nari nshaka ivyonye nivyo nagize ubwoba kuko mwijoro bimfata kandi nabo turarana nabo nyene naho mwogenda bakakubwira bonshingira intahe ko atari byo ndiko ndigira canke ntashaka akazi gerageza rero banze ugende ku kazi uravyumva ego ukora akazi kuko nawe ndazi urakeneye amafaranga cane cane hanyuma niwagwara bazoheza bakuvugira kuri office barazi ko icyo kibazo gifise bakuvure mugabo nimba ugomba gutaha uririhira itike ntimuze muragora office ziba zabarungitse kuko nazo murazi ko zikoresha uburyo urumva je ndashaka gushigikira umuntu afise ingorane nkamuvugira ibishoboka byose mugabo iyo tubona ko ushobora gukora kugira ngo abo bantu nabo ntibahombe yaba office yo ngaho canke iyo mu Burundi ushobora gukora kugira nabo uniteze imbere sivyo none ego mugabo nimba ugomba gutaha ukaba ugomba kwirihira nta kibazo n'uburitahira oya n'ubundi narababwiye ati n'ubundi je sinashaka gutaha nuko iri kibazo caciye citamwo ariko je n'ukuri ntabwo meze neza n'ukuri genda ku kazi rero nibaza ko twumvikanye genda ku kazi ariko mubabwire n'ivyo yasuye kandi gushika je ntibazobasuye kandi kunkorako ngo bariko barankubita none niwaza ntuzoza ngaho nyene baca banzana aha nyene kuko baba bankuye aha nyene ninde yagukubise abo bakorana n'uyunya tuvugira nukuri uyunya tuvugira ntabwo yigeze ankorako kuko yarabonye yuko ari ibintu vy'imiyaga kandi we yaranatahuye ariko abo bakorana bibibwirira we ntugire ikibazo wowe genda ku kazi jenzo bibibwirira ndazi uko jenzo bibibwirira sawa je nta kibazo nibakuronderera akazi ego gatoya
Yego me. Okay, urabona ko nabanje kumurindira iminsi yabanze atore mitende ntanga inyinshi kubera nababwiye ati ntimushoke muhamagara madamu aze gutanga exit yo gutaha tutararaba ko gikeneye akazi. Baranyumvira barambwira ati sawa arindira tuguhaye iminsi 3 canke 4 yo kuraba ko azoba ari muzima yatoye mitende sawa. Iyi minsi maze guhera nkabona arakomeye nkamubwira ati ngufashe iki nkabona arabishoboye. Hama ndamubaza ndamubwira ati ngenda gufata video uze kumbwira ngene uzoba ubishaka sinkeneye kuguforosa uvuga iki canke uvuga iki uvuga ikiri ku mutima wawe. Hama barisho nza gutanga inyishu mu biro. Hama ndamufata video sinzi ko nayikurungikiye ndamubwira ati arambwira ati je numva meze neza ndamubaza numva ubatangora mfise ndashobora gutambuka neza tete sawa. Ndamubwira ndashaka kukuronderera akazi canke ushaka gutaha. Arambwira ati je numva ashaka gutaha hama nyamba ari bibandanya nkazoza kwivuza nzogaruka. Okay ndatanga inyishu ati ashaka gutaha. Madamu aho nyene atetangiye bizeti yo gutaha catanga uruhusha rwo gutaha nta yindi cese bashobora kumuha. Ubu byaraheze rero. Ubu byaraheze ntibishobora gukunda baca bavuga ati rondera rero famiye yawe ukurihira itike utahe. Madamu aca avuga ati rero genda atanze uruhusha bamutahane jewe ntandondere nta deni ndamufitiye nta na kimwe akeneye kwitahira sindamuhatira iwanje cankwe mumuhatire mu yindi nzu kuko nashobora no kuja mu yindi nzu je nkimukeneye niko mva akeneye no gutaha kuko naho yaba ari kukenera iyindi nzu hama nkisubizwa amahera hama nawe akaja mu yindi nzu rero ko ari we yisabiye gutaha niyitahira urumva ubu ntaco mugishobora guhinduka. Mugisha Aliese wavyumvise yuko ubwiriza kwitangira itike yo gutaha? Navyumvise ariko nta buryo. Ubu none ko wamaze gusinya gutaha urumva burya ni kuza mumenya ko abo bantu nabo babazana ngaho bakeneye urumva si washobora kubatangira amafaranga y'itike yo gutaha mu gihe we worohewe ugwaye urazi ko tubavugira mugwaye mugabo urumva nk'ubu warorohewe nawe ireka aravuga bivuze wumva no kuvuga ko rero icyo ukora wewe ucutanga amahera y'itike yo gutaha ukirira itike hanyuma ukitahira. Ndavyumva ariko nta buryo. None ko bamaze gusinya gutaha bice bigenda gute? Je ngaha burya akazi kanje ndahejeje reka ndanabasezere. Aje akazi kanje ndahejeje ko gukurikirana umuntu afise ibibazo reka ndanabasezere. Sawa murakoze. Ndabashimiye mwese kuvyo tuganiriye. Sawa nawe turagushimiye. Murakoze. Inshuti zanje bakunzi munkurikira. Murabizi ko jewe ntabariza abarundi kazi bari muri Arabia Saudite. Sakazi kanje oya ni volontaire. Sakazi kanje si kintu mpembegwa kandi sindi umukozi wa leta nta n'ikigo mfise. Mugabo nyene kubera ko ndi umuntu w'impuhwe iki kintu naragikereye ndagikora kandi nzokomeza ndagikora. Ariko ndanashigikira bino bigo birungika abantu muri Arabia Saudite. Nimba umuntu agize ibibazo nabo barahomba. Iyo bamuri itike y'indege barahomba. Iyo ari ibintu bigaragara aha vyumvikane ko turagerageza makakariba itike agataha. Uwo Mugisha Aliese yaragwaye cyane mwaramubonye ajugumira nabiberetse ngaha ndi umuntu wa mbere nasabye nyabondeka mufashe ava aho hantu atahe yari hariya muri ya nzu banka kumutahana bavuga ngo nivyo yigira mugabo urumva yaragwaye amaze kugera hajya rero baramufashije yarakize bameze neza bamaze kumubwira rero umva ko yahisemo gutaha uko amategeko abivuga rero kuko yari yararengeje kontra nimburi umukoresha watamuriye itike kuko urumva ko yari yagwaye nawe yarahombye uko abayamiguza imyaka 2 agasha akora amezi 4 muravyumva namwe yaratanze visa yo gusohoka igihugu ubigisigaye nuko aca arihigwa itike ishakirihira uko rero bano atari bo iyo office nshaka kumurira itike bice bisaba ko wenyene yirira itike n'ubundi avyumve iyo bigenze nkuko uzirihira itike yo gutaha kandi hano kabisa
nta muntu n'umwe ataba yumva ko ari uko nyene bibwirizwa kugenda. Abantu munkurikira kuri uru rubuga rero murumvise ko Mugisha Aliese ubu yorohewe kandi agomba gutaha nawe, kandi yumvise yuko ibisabwa ari uko yiriha itike. Umuryango we wo mu Burundi nibaza ko muriko murakurikira ikiganiro, muce mutunganya ibikenewe hanyuma umuntu wanyu atahe. Nkaba ndugaye dosiye ya Aliese ngaha, ntimuze mwongere kungora. Murakoze.